Okay, abakunzi rero mudukurikirana ndagarutse ni Mr. Sakanyene ya channel yacu nshasha. So, ndagira ngo turaganira gatoyi ku bintu bijanye na YouTube. Ngenda basigure ku bintu bijanye na YouTube. Hari abantu baguma bambaza ingene ushaka kugurura channel ya YouTube. Wodi kugura channel ya YouTube nta birenze nyene nibisanzwe, ariko ikintu cyo kumenya YouTube ni ikintu cy'ingenzi. Byasaba yuko umuntu wese yoba afise. Ndibuka mu minsi heze banye ncubahiro bo ngaha mu gihugu cacu bari bavuze yuko bagomba badukorere ku buryo bw'uko YouTube channel ya Tito igihugu cacu cy'u Burundi coba mu mapay ari eligible for YouTube monetization. Rero ikintu cy'ingenzi bisaba ko uwari wese aherako. Ntushobora kuronka YouTube udafise email. Email ni iki? Banza umenye email kwanza. Ni gute bugurura email? Ndabibutsa yuko na video izingene ushaka kugurura email namaze kwanda zikora ziri kuri no channel yacu nyene ya YouTube ngaha niho zibere. So banza ube ufise email, my people. Email ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma numara kugurura email, kugurura channel ya YouTube ni ibintu bisanzwe cyane. Hanyuma tangura ushireko video. Ndabibutsa yuko kugira ngo applying for monetization YouTube uba ufise abantu igihumbi bagukurikirana, no kuvuga ni subscriptions, abantu bakoze subscribe cyangwa se aba abone igihumbi. Bikaca bigusaba yuko uba ufise n'iminota amasaha y'abagukurikiranye, cyangwa se abagiye bararaba ama video yawe, abugura ama video yawe, bisaba ko ufise amasaha ashika ibihumbi 4. Nivyo bintu bisabwa kugira ngo ukore monetization ya YouTube. Naga kandi nongere nsigure abantu umuntu uzobona kwandikiye nka message akabwira ngo okay ngo mbwira ingene rero nogura ngo channel ya YouTube ngo ihemba. Nuvuga channel ya YouTube iyo ari yo yose irahemba, ariko ihemba hari ikintu cabayeho, ni condition ubanza kuzuza. Hari umuntu yumvira ngo okay ngo ejo samedi ngo nzobamsa kanya ngo nzokugura YouTube ngo ntangura guhembwa. No, banza wumve yuko ubanza kuzuza ibisabwa n'amategeko kugira ngo uje muri criteria ya monetization. Iyo le monetization criteria nababwiye n'abantu igihumbi babanza bagakubita subscribe. Bamaze gukubita subscribe, iyo ni intambwe ya mbere guteye. Uca wiruka kugwana n'amasaha 4,000. Nzobera ingene uraba iyo watch time. Nubwo aje uno munsi nyuma nkoze video yanje ikarabwa n'abantu, dufata ko video yanje ifite iminota 10. Video nkoze dufate ko ifite iminota 10. Hanyuma video nkoze iminota 10 ikacirabwa n'abantu igihumbi. Harabayimara n'abatayimara birumvikana. YouTube Studio ikikora igenda yateranya. Nimba wewe ugura video yanje ifite iminota 5 ukaciraba umunota umwe, YouTube yo iraza kwandika views yawe, view irayandika ahantu ice yongera yandike uwo munota. Cyo turagihuriza ko ni wa iraba iminota 5 yandika iminota 5. Byumvikana abantu ibihumbi 10. Nibaraba video ifite iminota 5 nza kubamsa iminota ibihumbi bingahe? Ibihumbi 5. Ucugara n'amasaha, ushobora amasaha office. Ubyujuje wowe ugikwiza amasaha ibihumbi 4. YouTube Studio nyene ikiguha notification ati urujije ibisabwa n'amategeko. Naho yene bisigura ngo ucuhembwa. No, urapplyinga, urasaba, ni demande d'examen. Iyo demande d'examen rero maze kuyisaba abantu kuvuga urabanza ugahindura location. Birumvikana nka twe twibere mu Burundi ntibwemewe. Urabanza ugahindura location ukakurira nko muri Kenya kuko iri mu bihugu byemewe na monetization ya YouTube. Hanyuma maze guhindura location cyukora biri très simple guhindura location, ibyo navyo nzobibereka. Ndashaka kwanza manze ndo nk'abantu bankurikirana bafite YouTube kugira nzobone abo ndiko ndigisha ni bande. Sinshaka kubigisha ngene deja ushaka guhindura location ya channel yawe ya YouTube deja ntarabona n'abantu na 10 muri commentaire bambare abati turafite ama channel ya YouTube. Yes my people, cyo ndibaza kirumvikana. Hanyuma ivyo mumaze kubikora, mumaze kusaba iyo examen, YouTube ikikora iraguha iminsi iraguha iminsi. Iyo minsi ni ya verification, bakinjira muri ya channel yawe bakaraba content washira koko yari iwawe, bakaraba ko ata video z'abandi bantu wazana ugashirako, bakaraba ko ama video yawe wagiye urakora atahandi hantu atamiziki yabirimo. Ikintu cyambere no basigurira ukabuse channel ya YouTube uri kurakora, nimba uri nk'umu creator content, umuntu agira content yiwe uyaranye ntuzokwigera ukora video ahantu ariko aravugira imiziki, kuko ujya muziki deja ni copyright. Ni wakora video ahantu ariko avuga karimbo ka dramati
oro drama iyo ndirimbo yaramaze kuyishira kuri channel yiwe, wewe bagufata nk'umuntu uri kuriba, uri kurashishura, ni copyright. Yirya ndibise droit d'auteur babaguha baje kuguhana muri YouTube. Ku bantu mwigisha muvuga nko ku bintu by'amakuru y'imyidagaduro n'iki, hari igihe mufata ubu beat kanaka mwavundurukanye hariho hose ugasanga murabukoresha. Ivyo rero ivyo byose mumenye ko ari ingaruka mbi zizokubaho mu gihe uzoba uri kuri applying for YouTube monetization. YouTube rero imaze kugenzura channel yawe ikayihweza ikaraba hirya no hino igasanga nta makosa arimwo, ikikora ikikubwira ati twaravye channel yawe dusanga irujuje ubuziranenge, monetization turayiguhaye. Monetization bamaze kuyiguha baragusaba kugira mu ayedo pema, ushaka amafaranga yawe zo gushikire kundu, ushaka zo gushikire ku kwezi, wowe ugahitamo ushaka zo gushikire kuri carte Visa canke kuri compte and Visa. Compte and Visa barazogura muri Bankobu bakayugurura nko James compte and Visa muri Bankobu, naho ushaka kuyugura n'ahandi muri BCB sia compte and dollar. Hanyuma ayo compte y'amadevise umaze kuyugurura swatije ko amayero canke amadolari, wowe monetization yawe umaze kuyikora anero ashika mu mayero. Ico kumenya baraguhitishamo nimba ushaka kwaza gushikira donc ntorohi dolari imwe ucubikuza ico coco swate $100 canke 70€. Hanyuma wowe agikwira yo aguma muri YouTube studio, ayikoreye yose aguma yiyandika bitewe n'amavyuzi. Hanyuma maze kugwira uko bice bigenda nimba ufise nka 70€ arizo wasezeranye na YouTube ko zizoza ziraza, usanga indwi iraheze zigikwira acavayo muri YouTube studio acaja kuri ya konte wabihuje kija kubikuza amakashi. Ndibaza ngaha turatahurana. Nashimye ko nazara kora video kenizi nkaza ndacisha mu video kenizi kugira ngo byibura dutahurane. So kwama mu ikaye kuko nasanze amatepe nayo aratwica. Iyo udafite theory, niyo kurigisha umuntu adafite theory birakugora. Muga kwigisha umuntu guha umuntu pratique afite theory navyo nasanze ari ibintu biba biryoshe cyane. Ndibaza ngaho turatahurana. Hanyuma ndashaka ndababwira n'ingene kandi YouTube iguhemba kuri buri view bibaye n'igihugu abakurabiye video barimo. Hari ibintu by'ama CPM ivyo byose ni ibintu nzoca ngaruka tubiganireho, ndabereka ingene bigenda birahindagurika, ndabereka ingene amafaranga yiyongera kuri buri view urose bibaye n'uwakurabiye video. Cyo wamenya cyo video z'abantu bari mu Burundi ntuzihemberwa oya, kuko mu Burundi nta ma ads bacishamo kuri YouTube. Hari zo bita ama Instagram ads, nitwa publicité bacishamo muri video y'umuntu. Ino video yiwanje nk'umuntu ariko ayiraba ari nka Saudiya nk'akarorero, hari akantu kaka publicité muze kuraba abantu muri Saudiya cyangwa abantu muri mu bihugu byo hanze nko muri Kenya, US, za Italy n'ahandi. Uri kuraba nka video yiwanje hari umwanya uza kugera, kuko ijya YouTube yoyo video ishobora kuyicisha hagati cyangwa icisha impera. Nuko uri hari gihe uri kuraba video y'umuntu ukabona nk'iki video citayemo utazi yo kivuye ukazona kiraheze. Tuya to ads kajya ka video ukarabye bijya nibyo twebwe aba YouTuber duhembegwa. Rero bivanye nayo ma CPM ku gihugu hari kuna amafaranga agenda ariyongera. Nabwira urose nk'abantu igihumbi bakorabira video bari muri Amerika barashaka guhembwa hagati ya $4 gushika kuri 6 even $7. Mugwa urashaka gutanga usanze haro abandi bantu igihumbi bakorabiye video usanga wakoreye ku $1 rimwe $2. Nivyo bintu rero byose nzogaruka ngo tubiganireko. So ndaguhamagara rero kuri no muyoboro w'ubuhinga ngurukana bumenyi ni New Life Studio bwenyuze nyene, ubanze kubite subscribe kuri no channel yacu byatagira ngo ivyigwa bizokwigira bigucika je nzoka mu ndahari tuyaga ivyo ngo kakene ibi. Thank you for watching. Ciao ciao.